Inshuti mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bagereraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19-22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iramagana raporo y'umuryango Human Rights Watch ivuga ko imfungwa zitotezwa zikanakorerwa iyicarubozo. Mu Rwanda hashize iminsi 7 umunyamategeko Barton Mathias Matimbano aburiwe irengero. Nagiye kwa kane mu gitondo ngiye mu kazi, ngo rero ntago nongeye kumubona. Telefone ye ntayariho, nyina yavuyeho, igihe namushakira yavuyeho. Anuarita Musabye Maria, umugore w'umunyamategeko Matimbano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagore bavanywe mu byabo n'intambara, bari batunzwe no guhinga, babuze amikoro aho bari mu nkambi. Iwacu twakunda guhinga ibirayi n'ibishimbo, ubwo byose byarabuze. Kubona ng'ibirayi 2-3 ngo ni 2000 francs, utari kuyikorera ngatwe abakecuru twicaye aha tuyibona ni ikibazo. Dorothea Safari warutuye Ikibumba, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, kumwe na Diane Ninahazwe. Amakuru yacu tuyahere aha muri Amerika. Nyuma y'indwi hafi imwe igihuhusi gikaze ciswe Milton kibice bigacika muri leta ya Florida iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika, abanyagihugu bagera ku 170 bo muri iyo leta n'ubu nta matara bafise. Inzuzi zimwe ziracuzuye, mu gihe hari abanyagihugu bakizeye inze muri leta kugira ngo bashobore kuronka ivyankenerwa birimo ibitoro. Amwe mu mastation agurirwa ko essence ntarasubira gukora. Leta ya Florida yashizeho yamara ibibanza bigera kuri 10 abanyagihugu bo muri iyo leta bashobora kuja ko kugira ngo baronke ibitoro vya gusa. Mu kiganiro buramatari w'iyo leta Ron DeSantis yagiranye n'amenyesha makuru, yavuze ko naho hakiri vyinshi ivyo gukora ataworeka gushima ubukerebutsi bw'abandanya gutabara ababikeneye mu buryo bwihuse. DeSantis muri ico kiganiro yemeje ko abamaze gusubira kuronka amatara inyuma y'igihuhusi Milton cari ku muvuduko wo hejuru cane barenga miliyoni 4. Abahitanywe n'ico gihuhusi barenga 10, mu gihe abahitanywe n'igihuhusi Helena cabanjirije Milton barenga 240. Tukiri muri Amerika, guverinoma y'ico gihugu yategetse Israel gutanga agahengwe muri Gaza no gutezurira abanyagihugu bo muri iyo ntara yo muri Palestina babayeho mu buzima bubi bitagenze uko. Amerika ikavuga ko Israel izotakaza imfashanyo zose za gisirikare ihico gihugu kibandanya kurwana no mu rwi wa Hamas. Ikimenyesha makuru nyamerika Axios gitangaza ano makuru kivuga ko kwa Mungu w'indwi iheze ari umushikiranganje w'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken na mugenzi we aramutswa ubushikiranganje bwo kwivuna basi bandikira abategetsi ba Israel babagabisha. Mwikete abategetsi barungikiye Israel bavuze ko muri rusangi ibintu bibandanya kunyuka muri Palestina. Ikete rigira riti, tubandikiye ngo tubabwire ko guverinoma ya Amerika ihangayikishijwe n'ibibera muri Gaza. Dukeneye ko vyihuta muri uku kwezi iberayo bihagarara. Bitagenze uko bizotuma ari politiki ya Amerika kujanye n'ino ntambara ihinduka. Muri iryo kete Amerika ategetse Israel ko bitarenze imisi 30 ibwirizwa kureka amakamyo 350 ari mu ifashanyo z'abanyagihugu akinjira muri Gaza ku munsi, kandi higashiraho ibihe vy'agahengwe k'intambara kugira ngo ifashanyo zishike iyo zija. Amerika yategetse kandi Israel kureka kwimura abasivili igihe cose atabikorwa vya gisirikare itegekanya. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu, ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika Pentagon n'ubuserukizi bwa Israel muri Amerika vyanse kugira ico bivuga kuri rikete n'ibirimwo. Ibiro vya president wa Amerika White House navyo nyene
vyase gutomora niba perezida wa Amerika Joe Biden ari mu bashize umukono kuri iryo kete. Abategetsi ba Amerika batatangajwe amazina bemereye ariko itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ukuri kw'iryo kete bavuze ko mu barirungikiwe harimo umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Israel Yoav Gallant. Urundi ruhande rwemeje ko iryo kete ryarungitswe koko ni kimenyesha makuru Israeli News 12 co muri Israel. Ico kimenyesha makuru nico cari tangaje ubwa mbere. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Ijwi rya Amerika dukesha ibiri muri ino nkuru vyose rivuga ko kuva intambara ya Hamas na Israel itangura haraheze umwaka ari ubwa mbere Amerika igabishije Israel ishimitse kandi itarya umunwa. Reuters ivuga ko mu minsi iri imbere Amerika ishobora guhindura umukenyuro mu bijanye no gushigikira Israel mu ntambara irimo na Hamas. Aha tuributsa ko Amerika iha Israel imfashanyo za gisirikare ziharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyabandanirize muri Afrika yo mu manuko igeramiwe n'ingaruka z'ibihe vy'ubushuhe burengeje urugero bizwi ku izina rya El Nino. Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi PAM ribivuga ryemeza ko abagizwe ko ingaruka na El Nino barenga miliyoni 27. Raporo nshasha ya PAM yerekana ko ibihugu bigeramiwe n'ingaruka z'ubushuhe burengeje urugero ari Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia na Zimbabwe. Hambavu y'ibihugu biherereye muri Afrika yo mu manuko, PAM ivuga ko Angola na Mozambique bitari muri ico gice ca Afrika navyo nyene bibangamiwe. Ibihugu vyose vyatangaje ibihe bidasanzwe vy'akaga kubera ubushuhe budasanzwe bwa El Nino. Ishami rya ONU ryitaye imfungurwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo riti ikigoyi kiza catanguye kwibonekeza muri ivyo bihugu nticari bwakabeho mu myaka 10 iheze, ni ivyago mu makungu. Ikigo ca Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID naco cemeza ko ubugaragwa bwibonekeza muri Afrika yo manuko kubera ubushuhe bwinshi bwaheruka kuja ku rugero buriko haraheze imyaka 100. Ku bwa PAM abana bagera ku miliyoni 21 bo mu bihugu bigeramiwe na El Nino bari mu bibazo vyo gufungura nabi kubera umwimbu utabonetse neza. Urakoze Diane nini nahazwe. Aya makuru mushobora kandi kumva mu ku rubuga rwa internet wa akadomo radio yacu VOA.com no ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uremeza ko mu Rwanda bamwe mu mfungwa bafatwa nabi abandi bagakorerwa iyicarubozo, bikubiye muri raporo yashyizwe ahagaragara kuri wa kabiri. Tim Harris ishimwe. Ni raporo igaruka ku iyicarubozo no gufatwa nabi byakorewe imfungwa bikozwe n'abategetsi b'amagereza ndetse n'izindi mfungwa mu magereza ya Nyarugenge, mu murwa mukuru wa Kigali, muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, cyo kimwe no mu kigo gifungirwamo bitemewe kiri Kigali kizwi nko kwa Gacinya. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko abacamanza nabo bagiye birengagiza ibirego by'iyicarubozo by'abantu bafunzwe mu manza zerekeye ifungwa ridakurikije amategeko no gufatwa nabi. Ibyo nabyo uyu muryango ukavuga ko byatumye haba kwimika burundu umuco wo kudahana. Clementine Mantjoy, umushakashatsi mukuru mu ishami rishinzwe Afurika muri Human Rights Watch, yagize ati ubushakashatsi bwacu bwerekana ko kuva mu myaka myinshi abategetsi bashinzwe amagereza bagiye bemererwa gukorera iyicarubozo abagororwa nta guhanwa namba, bigaragaza inenge ziri mu nzego zishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Icyakora uyu mushakashatsi akongeraho ko urubanza rw'amateka rw'abategetsi b'amagereza rwasojwe mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka rugaragaza intambwe y'ingenzi igana ku kuryozwa ibyaha, ariko akongeraho ko hakenewe igisubizo gishyitse kurushaho kugira ngo uyu mugenzo w'iyicarubozo washinzwe imizi mu Rwanda urandurwe. Mu bushakashatsi bwayo ivuga ko yakoze hagati y'umwaka wa 2019 n'uwa 2024, Human Rights Watch ivuga ko yagiranye ibiganiro n'abantu 28. Abo barimo bahoze ari imfungwa 16 bafungiwe ahantu hatemewe no muri gereza ya Rubavu na Nyarugenge hagati y'umwaka wa 2017 n'uwa 2024. Uyu muryango kandi uvuga ko wanasuzumye ibiganiro byo ku rubuga rwa YouTube by'abahoze bafunze. Abo ngo basobanuye uburyo bagiye bakorerwa iyicarubozo aho babaga bafungiye. Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko yanasesenguye inyandiko zo mu butabera z'imanza z'abantu 53.
Bamwe muri bo uyu muryango uvuga ko banatanze ubuhamya mu rubanza rwa Innocent Kayumba wahoze ategeka gereza ya Nyarugenge n'iya Rubavu yareganwagamo n'abandi bantu 17 bose bashinjwaga iyicarubozo, gukubita no gukomeretsa byagambiriwe, ubwicanyi n'ibindi byaha. Aba bahoze ari abafungwa batekerereje Human Rights Watch inzira y'umusaraba abafungwa banyuramo mu cyiswe Yorodani kiba muri izi gereza zombi. Aha imfungwa zijandikwa ku gahato mu kintu cyuzuye amazi y'ibiziba ari nako zikubitwa. Bamwe bongeyeho ko abafungwa nyuma yo kuvanwa muri ayo mazi bagiye bahatirwa kwiruka mu kibuga n'ibirenge bisa kugera ubwo bituye hasi. Uyu muryango uvuga ko Innocent Kayumba yabanje kuyobora gereza ya Rubavu mbere yo kwimurirwa mu Nyarugenge muri 2019, umwaka wabereyemo iyicwa ry'umugororwa yaje kuburanishwaho ashinjwa kugiramo uruhare. Abigeze gufungirwa muri iyo gereza ya Nyarugenge babwiye Human Rights Watch ko Kayumba ageze muri iyo gereza yashyizeho gahunda nk'iyo yari yarashinze mu ya Rubavu yo gukorera abafungwa iyicarubozo. Uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko wabonye amazina 11 y'abafungwa byemezwa ko n'abahoze bafunganywe nabo baguye muri iyi gereza bazize inkoni. Nyinshi mu ngero nk'izi uyu muryango uvuga ko zagarutsweho no mu rubanza rwa Kayumba Innocent. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wagiye ubona imikorere ikomeza kugarukwaho yo gufata nabi abafungwa, kubica, kubakubita no kubakorera iyicarubozo bibera hazwi nko kwa Gacinya kuva mu mwaka wa 2011. Aha kwa Gacinya abigeze kuhafungirwa babwiye umuryango ko abafungwa bashyirwa mu dukasho tumeze nk'udusanduku bashinguramo bakanakubitwa buri munsi. Aha ngo bakubitwa bahatirwa kwemera ibyaha baba baregwa mbere yo kwimurirwa mu bigo byemewe bifungirwamo. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko hari amakuru wabonye ko ubu kwa Gacinya hakoreshwa nk'inyubako z'ibiro by'igipolisi. Nyamara isoko ebyiri zifite aho zihuriye n'inzego z'umutekano uyu muryango wavugishije zawubwiye ko ibikorwa nk'ibyo n'ubundi bicyakorerwa mu gice cy'inyubako yo munsi y'ubutaka. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka, urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwahamije Innocent Kayumba icyaha cy'urugomo n'icyo kwica umugororwa wari ufungiye muri gereza ya Rubavu mu mwaka wa 2019, rumuhanisha gufungwa imyaka 15 n'izahabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Babiri mu bandi bakozi b'urwego rw'amagereza ndetse n'abagororwa 7 bashinjwaga gukorera ku mabwiriza ye nabo bahamijwe ibyaha byo gukubita no kwica abandi bafungwa. Ni mu gihe abandi bakozi 3 b'urwego rw'amagereza RCS bo bagizwe abere. Kubw'umuryango Human Rights Watch uru rubanza rwatanze ubutabera bw'igice. Ibyo uyu muryango bihera ku kuba abategetsi barahamijwe ibyaha byo gukubita no gukomeretsa bigambiriwe ndetse n'icy'ubwicanyi gusa. Nyamara bagahanagurwaho icyaha cy'iyicarubozo gihanishwa igihano kiremereye kurushaho iyo icyakozwe n'abantu bari mu nzego z'ubutegetsi. Mu bindi umuryango Human Rights Watch ugarukaho muri raporo yawo uravugamo ko Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nta bwisanzure ifite, ikaba yewe itaragize ubushishozi cyangwa ubushake bwo kugaragaza hari ibibazo by'iyicarubozo. Uyu muryango uvuga ko abategetsi b'u Rwanda bahora batambamira imirimo y'inzego zishinzwe kugenzura uburyo abantu bafungwamo no gukumira iyicarubozo. Mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka, Human Rights Watch ivuga ko yasabye guhura na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda ndetse n'umuyobozi wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu kugira ngo bagire icyo bavuga ku myanzuro y'ibanze y'ubu bushakashatsi. Human Rights Watch ivuga ko ibyo bitashobotse kuko umushakashatsi mukuru w'uyu muryango yangiye gukandagira ku butaka bw'u Rwanda akigera ku kibuga cy'indege cya Kigali. Uyu muryango kandi uravuga ko ku itariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa 9 wandikiye Minisitiri w'Ubutabera n'umuyobozi wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu ubasaba gutanga imyanzuro yabo, ariko nta gisubizo wabonye. Human Rights Watch igasoza isaba u Rwanda kubahiriza ibikubiye mu itegeko nshinga ryawo ndetse n'inshingano ryiyemeje mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu zikubiye mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Kuri iyi raporo ya Human Rights Watch, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro mu butumwa yahaye Ijwi ry'Amerika aragira ati: umuryango Human Rights Watch si ufite ubuzare bwihariye ku burenganzira bwa muntu, kandi wakomeje kugaragaza ko utari isoko nyayo cyangwa yo kwizerwa mu gihe bakomeje kwibasira u Rwanda n'inkuru z'incurano nk'uko babigenje mu 2017. Icyo gihe abanyarwanda benshi Human Rights Watch yavugaga ko bishwe batagejejwe mu butabera bazizwa kwiba ihene n'imbuto.
bagaragaye ari bazima mu kiganiro n'abanyamakuru cyari cyateguwe na Komisiyo y'u Rwanda y'uburenganzira bwa muntu. Iyi nkuru kuri raporo y'umuryango Human Rights Watch ku Rwanda mushobora kongera kuyumva ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda kandi hashize iminsi 7 umunyamategeko Barton Mathias Matimbano aburiwe irengero yari yaraye atsinze urubanza rw'abacuruzi babiri bafungiwe mu buryo bunyuranije n'amategeko mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo kizwi nko kwa Kabuga. Umuyobozi wacyo CP Verdict Mutsinzi yabitsindiwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Inkuru irambuye Eric Bagirugusha. Aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa, Madamu Anuwarita Musabye Maria ari nawe mugore w'umunyamategeko Barton Mathias Matimbano yaduhamirije ko agiye kumara icyumweru atazi irengero rye. Nagiye kuwa kane mu gitondo ngiye mu kazi, ubwo rero ntabwo nongeye kumubona. Wamara kugenda se mwakomeje kuvugana kuri telefone byagenze bite? Telefone ye nta yari iriho, nyine yavuyeho, igihe namushakira yavuyeho. Watangiye kumushaka ryari? Muri ayo masaha nyine y'igitondo, mu saa 3 nyanga numve ko yageze. Umunyamategeko Matimbano hatuye mu mudugudu wa Kinyana, akagari ka Ntunga, umurenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali, mu bice bihana imbibe n'akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yaburanye n'imodoka ye asanzwe agendamo mu kazi. Umugore we avuga ko Matimbano yavuye mu rugo mu rukerera rwo kuwa kane yerekeza mu karere ka Kirehe, aho yagombaga kunganira umuturage mu nkiko nk'uko asanzwe akora uwo murimo. Gusa akavuga ko mu makuru yahawe yamenye ko umugabo we atigeze agera ku rukiko rw'ibanze rwa Kirehe. Kugeza ubu Musabye Maria akavuga ko kuba atazi irengero ry'umugabo we birushaho kumuhangayikisha. Reka dutegereze bizava mu nzego nagannye kugira ngo zimfashe. Buriya andi makuru yazayatangaza nyuma yagize icyo inzego zitangaza. Ngiye ntacyo mfite naho uvuga ubu ngubu. Hari amabaruwa 3 ijwi rya Amerika ifiteho kopi bigaragara ko Musabye Maria yandikiye inzego zitandukanye azimenyesha ko umugabo we yaburiwe irengero kandi akazisaba kumufasha kumenya aho yabaherereye. Ku isonga hari ibaruwa y'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, y'urwego rwa polisi y'u Rwanda ndetse n'indi baruwa y'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko umunyamategeko Matimbano abarizwamo. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri abavugiriza inzego bose nta n'umwe witabye telefone y'ijwi rya Amerika. Abavugizi b'izi nzego ntibanasubije ubutumwa bugufi twaboherereje kuri iki kibazo mu gihe twabandikiye tubamenyesha ko bagitangaho umucyo. Umunyamategeko Matimbano yaherukaga kuburana urubanza rw'abagabo babiri bari bafungiwe mu nzererezi mu kigo cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Muri urwo rubanza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 7 z'uku kwezi rwanzuye ko CIP Verdict Mutsinzi ukuriye kwa Kabuga yafunze abacuruzi babiri, Joel Twagirayezu na mugenzi we Aloys Nshimiyimana mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yaciye CIP Mutsinzi miliyoni 20 z'amafaranga agomba kwishyura abo bagabo nk'indishyi z'akababaro, naho igifungo cy'iminsi 24 yamaze abafunze binyuranije n'amategeko n'ihazabu y'amafaranga 100,000 abisubikirwa mu mezi 3. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize, umunsi umwe mbere y'uko umunyamategeko Barton Mathias Matimbano aburirwa irengero, ijwi rya Amerika yari yavuganye nawe ku migendekere y'urwo rubanza. Ni icyemezo twakiriye neza cyane kuko byatweretse ko abacamanza ndetse n'inkiko z'u Rwanda zifite ubwigenge. Mbere y'uko aburirwa irengero kandi Matimbano yari yaratubwiye ko bagenzi be b'abanyamategeko bari babanje kumuca intege bamubuza kujya kuburana urubanza bafata nka nyirabayazana wo kuba yaraburiwe irengero. Akavuga ko bamubwiraga ko urubanza yatsinzemo ukuriye ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo rushobora kuzamugiraho ingaruka. Akavuga ko bamubwiraga ko ikigo cyo kwa Kabuga Igikondo bagifata nka ndakorwaho kuko imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ihora igikoraho amaraporo menshi igaragaza ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo no gufunga abantu ku maherere, ariko ubutegetsi bukayamaganira kure. Bamwe muri abo banyamategeko batifuje kumvikana bakimara kumva ko mugenzi wabo yaburiye irengero bahise bongera gukeka ko yaba yarazize urubanza aheruka gutsindamo ukuriye kwa Kabuga. Banze kugira icyo batangariza ijwi rya Amerika ku mpamvu bisize umutekano wabo.
umwe mu banyamategeko bagenzi be nawe utifuje gushyira umwirondoro we ahagaragara yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Matimba no yabuze ku wa kane bigeze ku wa gatanu nka saa sita z'amanywa telefone ye isubira ku murongo umwanya muto ariko bayihamagara ntihagire uyitaba. Mu bihe bitandukanye hagenda humvikana abanyarwanda baba bavuga ko ababo baburiwe irengero ndetse n'inzego zibishinzwe zikanzura ko zitazi aho baherereye. Gusa hari abagiye baboneka barimo umunyamakuru Jean Paul Nkundineza waje gufungirwa ibindi byaha bakavuga ko babaga bafungiwe mu nzu z'imbohe zifungirwamo mu buryo bw'ibanga zizwi nka safe houses mu rurimi rw'icyongereza. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bavanywe mu byabo n'intambara muri teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo bari batunzwe no guhinga babuze amikoro aho bari mu nkambi. Umutekano muke urangwa muri ako karere ntutuma bashobora kugira icyo bimarira. N'inkuru ya Ali Darius Asanka. Hafi 70% y'abagore bakuwe mu byabo kubera imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta bava i Masisi, Nyiragongo na Rucuru. Benshi muri bo bari batuye mu cyaro kandi ubuzima bwabo bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Radio Ijwi ry'Amerika yasuye zimwe muri izo nkambi iganira na bamwe muri abo bagore. Bemeje ko intambara yababereye imbogamizi nini mu buzima bwabo, bakaba batabasha gukora akazi kari kabatunze kandi bari bamenyereye. Uyu ni Dorothea Safari wari utuye Kibumba, yabivuze ati: iwacu twakundaga guhinga ibirayi n'ibishimbo, ubwo byose byarabuze. Kubona ng'ibirayi 2-3 ngo ni 2000 francs utari kuyikorera ngatwe bakecuru twicaye aha tuyibona ni ikibazo. Kudakora akazi k'ubuhinzi kuri abagore bo mu cyaro nibifite ingaruka ku miryango yabo gusa, kubera ko ibikorwa byabo n'umusaruro byari bisanzwe bigaburira imijyi minini mu ntara ya Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo. Muri iyi minsi mu isoko ibiciro by'ibifungurwa byikubye inshuro 4 cyangwa 5. Nanuka Zaku ni umutegarugori ukora mu kazi ka leta kuri office de route, avuga ko ari intara ya Kivu ya ruguru yose yibasiwe n'iki kibazo cyo kuba abagore bahunze ingo zabo batabasha guhinga. Le panier de la ménagère est devenu un peu compliqué suite à la hausse de prix qui s'observe. Muri minsi mu isoko turi guhura n'ibibazo bihuye no kwiyongera kw'igiciro cy'ibifungurwa. Kuva intambara ikomeje kuba mu ntara ya Kivu ya ruguru, abahingaga no kutugaburira bose ubu bari mu makambi. Kuva barimo turagowe. Ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga 500, ubu ni ibihumbi 2,000. Dans le passé c'était à 500 francs, aujourd'hui c'est 2000 francs. Mukeshimana Makurata amaze imyaka 50 yibera mu cyaro iwabo muri Rucuru. Ku bisobanuro yaduhaye yemeza ko iyi mirwano ariyo yatumye ahunga Igoma. Nta kandi kazi yigeze akora kuva yavuka uretse ubuhinzi. We nta byinshi asaba kuri guverinoma. Twewe icyo dusaba ku bayobozi nda amafaranga yo gucuruza, ariko turi iwacu twarahingaga, twamara guhinga tukagurisha bya bindi byeze. Twabaye imbederi, nda amazi nda biryo. Wewe bahitemo badushorere tugera iwacu mu rugo duhinge, nitumara guhinga tweze dusarure tugura amatungo. Twarageze ino batwiba amatungo gose. Amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore n'abana yabyera Ijwi ry'Amerika ko akomeje kwinginga no gusaba leta n'abafatanyabikorwa barebe ko ubuzima bw'abagore bose bakuwe mu byabo bwaba bwiza kurusha uko buteye muri iki gihe. Michael Rufunguro ni umunyamabanga w'inzu ishinzwe umugore mu ntara ya Kivu ya ruguru, Maison de la Femme. Nous sommes en train de faire des plaidoiries au sein des organisations internationales. Dukomeje kureba uko imfashanyo harimo imbuto n'ibindi bigenewe byagera kuri aba bagore, kandi leta ikabashakira n'amashamba barebe ko bakomeza akazi bamenyereye. Kubura akazi ku bagore baturuka mu cyaro bacumbitse mu nkambi hirya no hino mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo bikomeje gutera ibibazo bitandukanye kuri bo. Muri ibi harimo gufatwa ku ngufu, gushimutwa cyangwa no gukubitwa n'abantu bahetse imbunda batuye hafi yabo. Ibi bikaba bisaba igisubizo cyihariye. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Kuki mu bihugu bikize by'umwihariko muri Amerika kugura inzu bisigaye bihenda cyane? Biterwa nuko abategetsi barimo abo mu bihugu by'Afurika banyereza umutungo wa rubanda bakajya kuhisha mu mahanga
arimo leta zunze ubumwe za Amerika. N'umwanzuro w'abarimu b'abashakashatsi babiri banonosoye iby'ubukungu, Leonce Ndikumana na James Boyce, bigisha muri kaminuza University of Massachusetts Amherst muri leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika, babitangarije mu gitabo bise On the Trail of Capital Flight from Africa, the Takers and the Enablers. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije avuganye n'umwe muri abo bashakashatsi mwari muri Leonce Ngendakumana. Icyo cigwa twakigize twaravye muri Amerika mu bisagara binini nka za New York, San Francisco. Hama icyo twariko turaba no kuraba amahera ava mu bihugu biriko biratera imbere kuko byo muri Afrika, muri Amerika Latine, muri Aziya n'ahandi, kuko tumaze imisi tubigira twibaza ayo mahera none aja hehe, akora iki ashitse mu bihugu bakorera amahera menshi ava muri Afrika ku buryo butari mu nzira, ntabwo muri Afrika aja mu bihugu biteye imbere. Umuntu rero akaca yibaza none aja hehe. Muri iki gitabo rero mu bintu twaravye twabonye kuraba yuko mu bisagara binini ayo mahera tobaja kugura amazu azimvye rwose kugira ngo bene ayo mafaranga babone kuyanyegeza mu mazu. Twasanze rero turavye amavire manini yo muri Amerika, za New York and San Francisco, Los Angeles n'ahandi, dusanga uravye amabuilding amazu agugwa igiciro kirenga umuriyoni, usanga ayarenga inusu yayo agugwa n'abantu bataba ngaha muri Amerika, kandi ugasanga ayo mafaranga aja ava hanze. Kenshi usanga ari abantu rero bayaronse ukuntu adashobora gusigura, bakaba bashaka kuyashira mu mazu kugira ngo ayicare ngaho. Nk'akarero twatanze ni umukobwa w'umuperezida wa Repubulika du Congo, Sassou Nguesso, yatwaye kuva kera. Muri leta tribunal yafashe inzu yiwe, apartment yiwe muri Manhattan. Iyo apartment yayiguze imiliyoni. Muga iyo apartment kuva yiguze nta numwe arayibamwo. Cyumva yuko icyo yaguriye kugira ngo aca amahera mu kuyikodesha, kugira ngo aya mahera ayicarike ngaho, hanyuma niyagera kuyidandaza azohukwemesha. Muravuga kandi muri ico gitabo ko ivyo bigira ingaruka ku kiguzi c'amazu, amazu aca azimba. mu bidusiguriye mu kanya gato. Ego ivyo biratuma amazu yo muri ayo mavire azimba bidasanzwe, kuko urumva abantu baja kugura amazu bagomba kugeza amafaranga, bobo igiciro ntacyo bibabwira, ayo basavye niyo boguha, ko ico barondera ca mbere nuko ayo mahera bavako. Bigaca bituma rero umwene igihugu nawe ayarondera mu mushahara, ayarondera mu ideni yo muri banki, aca asanga adashobora kugira competition n'abo bantu bayayora bakaza kuyashira mu mazu. Ugaca usanga rero kugira ngo umuntu agure inzu biramugora, ibiciro biguma biduga. N'ugira ati apange inzu muri ayo mavire manini, uca usanga bigoye kubera ibiciro biguma biduga. Amaleta canke abategetsi bo muri ivyo bisagara bikuru boba bazi neza iyo nyifato y'abategetsi canke abatunzi bo muri Afrika bashaka kunyegeza imitahe yabo? Nibaza ko kuvuga ko babizi, none ko ivyo n'ibintu turavyandika, abandi baravyandika, barazi yuko kandi si bishasha, amahera yamye ava muri Afrika, yamye ava muri Amerika Latine aza kunyegezwa muri ibi bihugu. Hari ibintu vyaguzwe muri ubwo buryo bimaze gufatwa mu ipahe mu Faransa, eka na hamwe nk'aho mwavuze. Muribaza ko ibihugu baguramwo ayo mazu, abo bantu bo muri Afrika n'ahandi muri ivyo bihugu bindi bikiri mu nzira y'amajambere, muribaza ko mu gihe bokwama bariko barashigwa habona vyoshobora kubatesha ingeso yo gusahura ibihugu vyabo? Ego kabisa, ivyo nibaza yuko vyofasha. Urumva nk'ubu bimenyekanye yuko kanaka yazanye amafaranga atashobora gusigura, akagura amazu bakayifata, bikaja mu binyamakuru, ku maradiyo, n'uwundi yogira ati agire kujya yobanza kwiyumvira. Ku banyagihugu baba bashaka kugura amazu muri ivyo bisagara bokingirwa gute? Bwa mbere kubikora bivuze mu gukingira abanyagihugu ni ukugira ngo leta ikishira itegeko ku mabanki ahagarike kuronka amahera adasiguwe iyo avuye. Ica kabiri, kugira amankete bagatohoza amazu agurwa muri bihugu biteye imbere, mu mavire manini, bakaraba amahera yagura yava, abayagura ni bande, abadashoboye kubisigura bagafatwa. Murakoze cyane rwose Professeur Leonce Ndikumana. Murakoze rwose.
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi, ndaguhaye iruta ndakuzirikana. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.